nta gihe na kimwe wogera ahantu inoti ireke kuvuga ijambo. Inoti ni kimwe umuntu iyo abayeho afise, ndetse abantu bose usanga bomwubaha. Reka ndababwire amakuru y'umuririmbyi akomeye cyane ku isi ndetse no muri Afurika yose. Uwo si wundi bamwitwa Rajabu, ariko benshi bamumenye ku izina rya Harmonize. Uyu mugabo ni umwe yasohokanye n'abakobwa bashika 4, ariko ikintu gitangaje kugeza umwanya n'iyi saha. Icyubahiro TV, amakuru agezweho. Nta gihe na kimwe wogera ahantu inoti ireke kuvuga ijambo. Inoti ni kimwe umuntu iyo abayeho afise, ndetse abantu bose usanga bomwubaha. Reka ndababwire amakuru y'umuririmbyi akomeye cyane ku isi ndetse no muri Afurika yose. Uwo si wundi bamwitwa Rajabu, ariko benshi bamumenye ku izina rya Harmonize. Uyu mugabo ni umwe yasohokanye n'abakobwa bashika 4, ariko ikintu gitangaje kugeza umwanya n'iyi saha ari mu bintu intambuko yiwe, ivyitwarariko vyiwe uko twari vyiyumviro nuko ngene yareheje umwana w'umwigeme ndetse no mu mama, akaba afise umwana w'umumama. Uyitwa Harmonize Rajabu niryo zina ryiwe, asanzwe yiyitwa Makonde kubera niyo mvukira yaho cankwe kabira kiwabo. Uyu mugabo Harmonize ni umwe mu bantu yigeze gusohokana n'umukinyi w'amafilime azwi ku izina rya Wolper. Ni umwe mu bakinyi b'amafilime bakomeye cyane mu gihugu ca Tanzania, ndetse ari umwe mu bantu banakoze neza Tanzania ndetse n'abasanzwe bakurikirana ifilime Afrika yose. Akaba ari umwe mu bantu bakinanye na Steven Kanumba, ari umwe mu bantu Kanumba yakunzwe cyane, ari mu byamamare ku isi yose. Uyu mugabo Harmonize amaze kwitega abigeme bangahe? Mbega bo mu kuvana byagenze gute? Ni iki cyatumye bavana n'ababigeme barenga 3? Ubu tukaba tubaharura ari abigeme 4. Harmonize Rajabu ni umwe mu bantu b'abagabo bamaze gutanga amafaranga menshi mu rukundo. Iyo umukobwa amunaniye amugurira ibintu umukobwa atarigera abona, ndetse bigatuma agaruka. Mugabo Harmonize ntiyigeze gutwara Wolper gusa. Harmonize yarigeze gutwara n'umuzungu azwi ku izina rya Sara, asanzwe avuka mu gihugu cy'Ubutaliyano. Akaba ari umwe mu bantu ndetse banakoze ubukwe bambikana impeta. Mbega Harmonize amateka yiwe akimara kuvana na Sara byaciye bigenda gute? Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV, bandanyamuka na subscribe na comment kugira muzoze murabona amakuru yose adodaca kuri Cyubahiro TV. Kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambamba, nije nzoze ndabazanira amakuru ata muntu numwe ashobora kuba ayazi. Uyu mugabo hariho ibintu byinshi bisanzwe bimuvugako. Mbega ibintu bimuvugwako ni biki? Nkurikirana wowe utarakanda subscribe, hanyuma ndoze ndakubwira amakuru y'abaririmvyi taba murumva, ariko dusanzwe twebwe turabira hirya no hino. Harmonize amaze kuvana n'umwigeme ndetse asanzwe avuka mu gihugu cy'Ubutaliyano. Sara yaratwaranye n'umumama, ndetse akaba afise umwana w'imyaka 21. Uno mumama tubona ngaha anya ko amaze kumutwara, hagera igihe uno mumama abantu benshi birabatangaza, bimaze kuvana n'imyaka afise na Harmonize imyaka afise. Uno mumama azwi ku izina rya Kajala Masanja, ari umwe mu byamamare mu gihugu ca Tanzania abantu bose batinya, baba abakinyi b'amafilime bagenzi biwe. Akaba ari umwe yabaye icamamare mu mafilime menshi agiye atandukanye, ariko ndabibutse yuko ari umwe nawe nyene yigeze guca mu maboko y'umuhisi Steven Kanumba. Uno mumama cyangwa uno mwigeme ni umwe mu bantu benshi batangaje kubera iki Harmonize yiyumviriye kumutwara. Twaragerageje turatohoza amakuru hirya no hino agiye atandukanye. Harmonize ni umwe mu bantu ndetse yaniyemeje gusohokana n'uno mumama
aramutwara, ariyo mvuye kuvana n'umutaliyano kazi azwi ku izina rya Sara. Uno mwarabukazi n'umuzungu asanzwe ndetse ari umuntu wa mbere yarafise ubutunzi bukomeye cyane, ari umuntu avuga ngo yuko yoba yarafashije umuririmvyi Harmonize. Icyubahiro TV, amakuru agezweho. Rero umuririmvyi Harmonize amaze kuvana n'umutaliyano kazi yitega uno mumama Kajara Masanja. Kajara Masanja kubatamuzi numwe mu bantu b'ivyamamare, barabana ni urukundo rwabo ariko ntigwigeze rumara igihe kirekire, rwamaze amezi atarenga 2. Amakuru avuga ngo hirya no hino ndetse yamamaye kwisi nzima, abantu benshi birabatangaza. Namakuru avuga ngo yuko umuririmvyi Harmonize yoba yaragiye muri toilette yifata video arungikira umwana wuno Kajara Masanja ariwe azwi ku izina rya Paula. Arumwe mu bantu Paula yaciye ababazwa no kungene uwo yokwitwa papa wiwe amurungikiye video, ari gusa harimo amajambo yakundwa kuvugangwa ndayavuge cyangwa ndabireke. Je ndumwe mu bantu bigeze kubona video ya Harmonize yavuga washata Bongo Hamna kaa chumbani shakwambia. Ya nikiwashata ndazi ko abantu bose bashabavuga ati mbe washata ni giki. Ubu mubwiye umukobwa ati atsitara cyangwa umuntu wari wese muri ko murayaga. Umuririmvyi Harmonize amaze kuvuga ngo muri ayo majambo mesha agiye atandukanye, uno mu mama cyangwa uno mwigeme igihangange mu bakinyi b'amafilime mu gihugu ca Tanzania, ndetse harageze igihe avana na Harmonize. Harmonize aravugangwa n'amajambo mesha agiye atandukanye, rimwe na rimwe abantu babifata ugutandukanye. Haragera igihe Harmonize arabatsinda ataburanye akoresheje telefone ya iPhone. Uko byagenze gute? Ati byaje gute? Nkurikira hanyuma wumvirize kino kiganiro cyose, wumvirize icyatumye abatsinda kandi Harmonize yariwe. Umuririmvyi Harmonize icyatumye atsinda Kajara Masanja ni kukubera yamubwiye ati telefone ya iPhone urashobora gukora montage ugakoresha isura atari yiwawe, ariko umutwe ari kanaka ariko isura atari yiwawe. Abajejwe akubumviriza bavuze ati icyo nico. Mbega Harmonize byaciye bigenda gute? Bakiri ngaho nyene Harmonize yaciye afata ambarago yo gufungisha umwigeme azwi ku izina rya Paula, ndetse n'umutambukanyi wiwe n'uwahoze ari umutambukanyi wiwe ariwe Kajara Masanja. Kajara Masanja yamaze mugasho umunsi umwe, mu nyuma baramurekura. Icyo gihe bamufatiye ku kibuga c'indege atashe mu rugo. Ari umwe mu bantu bakunda kujya iraha rikomeye cyane, gusohoka ibihugu agenda kujya ubuzima mu mabuwate akomeye cyane, ndetse ajya kuraba ibikoko. Akaba ari umwe mu bantu bakunda ibikoko. Ati Harmonize amaze kuvana na Kajara Masanja acahamagara umwigeme ava mu gihugu ca Australia azwi ku izina rya Brianna. Brianna barabanye, ndetse abantu benshi baravuga yuko ari umwe mu bantu azanye umwigeme ameze neza cyane ndetse asa neza, ariko bakiraho nyene urukundo rwabo ntigwakomeje cyane rumare igihe kirekire. Harageze igihe umwigeme Brianna yemera gusubira iwabo, ku buryo amusabye Harmonize aje kubaka iwabo ndetse amurongorere mu gihugu uno mwigeme asanzwe avukamwo. Harmonize aramubwira ati sinshobora kwemera yuko noti igihugu canje ndetse nkaheba umuziki hanyuma nkaza gukurikira wewe, ntigishobora gukunda. Aricyo cyatumye atandukana n'uno mwigeme Brianna. Uno mwigeme Brianna amaze kuvana urukundo rwabo rwabaye ukwezi kumwe n'indwi 2. Abakiri ngaho nyene harageze igihe ashobora kuba yogaruka arasaba urukundo wa mumama ariwe Kajara Masanja, mama Paula. Atire vyaciye bigenda gute? Numwe mu bantu, ndetse hageze igihe abantu benshi baravuga ati mbega azohava yemererwa.
Harmonize aramara kugura imodoka iri mu bwoko bwa Range ya mbere, urukundo yashaka ararubura, haragera igihe aragura n'iyindi modoka igira kabiri. Rimwe na rimwe iyo ufise amahera nta kintu na kimwe kidakunda. Haragera igihe aramwemerera, aravuga ati jewe ndemeye gusubira mu rugo. Mbega bamaze gusubirana byaciye bigenda gute? Umuririmbyi Harmonize amaze gusubirana nuno mu mama ariwe mama Paula, ari umwe mu bihangange bikomeye cyane mu gihugu ca Tanzania mu gukina amafilme, ari umwe mu bantu bakunda kuvuga ngo mu majambo menshi, ari umwe mu bantu bakunda kuvuga yuko yoba yiza ingeso mbi umwana wiwe, ari umwe mu bantu bakunda kuvuga yuko ari umwe mu bantu bashobora kuba babayeho mu buzima buzimvye cyane, udafise akanoti gakomeye udashobora kuba wobana nawe. Ni Kajara Masanja yemeye kwambikana impeta n'umuririmbyi Harmonize. Rimwe na rimwe bakibaza ati umuririmbyi Harmonize kwitega umukobwa afise imyaka 30 irenga 30 yoba yaje kwiyumvira iki? Rimwe na rimwe urukundo rw'aba bantu rukaba rumaze gutangaza abantu benshi bagiye batandukanye. Hari umwe mu bantu uri kuraraba Harmonize, uno mwigeme cyangwa uno mu mama ariwe mama Paula amusumbya imyaka irenga kuri 22, ariko umuravye uno mu mama numwe mu bantu badasaza, umubiri wiwe benshi urabatangaza, aho kuba umukecuru aba inkumi. Ndetse rimwe na rimwe tukibaza mbega abantu bakenye tuzobaho gute, bigenda gute kugira umuntu afise imyaka 40 ashobora kuba afise umubiri w'imyaka 18? Numwe mu bantu ahisi yaremwe cyangwa uko twakuze tumubona tutigeze tumubonana umushatsi ungana canke mwinshi canke mukenya. Numwe mu bantu akunda tentire cyane, ariko hari amajambo menshi agiye atandukanye bivuga ngo yuko kuba ukunda kujya muri gym ari kimwe gishobora kuba udasaza. Ubu rero muri kino gihe tubabwire yuko Harmonize numwe mu bantu basanzwe bakomeye cyane mu gihugu ca Tanzania, ndetse aheruka mu gihugu cy'u Burundi gukora igiteramo. Ari umwe mu bantu iyo bagiye kuri stage baryohera abantu benshi bagiye batandukanye. Mbega Harmonize muri kino gihe yoba ameze gute? Kubera iki Harmonize adakunda guhamagagwa cyane mu biteramo bikomeye kwisi, twavuga nko mu gihugu ca Amerika? Ndetse ibyo biteramo tukunda kubona abandi baririmbye bo muri Nigeria, cyangwa uwahoze ari manager wiwe boss Diamond akunda kujamwe, wewe tutakunda kumubona. Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV, bandanyemuka na subscribe na comment, tuzokama tubazanira amakuru y'abaririmbyi banyu mu gihe namwe muba mwifuza kumenya ubuzima bw'abaririmbyi musanzwe mukunda.